sindaba impunzi ariko utagira igihugu uburutwa n'impene yo muri ico gihugu uhungiyemo ndavyumva kuba bayimpunzi sindaba impunzi jewe Imana arangiriye ubuntu sinaba impunzi mugabo jewe narumvise abahunze barazi cari cyo kuba impunzi yuko urutwa n'igikoko cyo muri ico gihugu wahungiyemo umuntu yagukubita ikofa akigira ukabura iyo witwara muranumviriza uno munsi impunzi ziriko zirondera gutaha bakazankira intuntu zifise birirwa baranyandikira makete jewe birirwa baranyandikira makete dufashe wewe rega batuboshe ibaza umuntu yahunze igihugu wenyene akabari wagaruka kukubwira ati dufashe twitahira iwacu nagiye numva avuze ngo iwacu bibereye mu mahoro ngo iwacu bararya neza natwizanira twishe ncanibuka wa mwana w'icangazi ati abasuku ba data birirwa bararya mu vya data banganiki nanje ngowe reka nitahire naho yari yagiye acumuye nico gituma abarundi n'amasemerera imisi yose taha mbe niko rikibarindira yuko babatahana burya ntibo kwitahana abantu baraho hagufi ngahimahama abo bafata bakaza n'abaguru burya gushika mu kirundo niko ntitwoca tubunguruza none nibatashe mu gwabo batashe mu gihugu cabo twe turabugururira twaramanye n'umukuru wa SR ndamusaba nti ubu ntibakira impunzi kuko iyo umuntu amaze kuvuga ati igihugu canje nico nkeneye ko kinkingira abahejeje gusubiza karanga muntu y'impunzi nuvuga ubu leta y'u Burundi turafise uburenganzira bwo kubwira makungu aturekeje kwitahanira abantu bacu cyane bitahane none ko twe dushaka kubakira kandi nagira ndababwire nabagiye bakoze ikibi none umwana w'icangazi we ntiyaruhusa atashe kandi yari yakuye nk'umugabane wiwega n'abakoze ikibi nibatahe igito gitabwa iwabo kandi agashambara kabikamesurirwa mu muryango ndagarutse nitwa nimva Izayi bwa mbere sinifuza izina kubw'impamvu zo kumenga umwanya cari kibazo rero ikabazo kangarukanye nshaka kuvuga nakajanye no kuba umukuru w'igihugu umunsi mukuru w'ubumwe yarahamagaye atabaza avuga ko impunzi zikwiye gutahuka kuko impunzi kenshi birutwa n'igikoko cy'igihugu ihungiyemwo ariko sinibuka neza ko hari imbere y'iryo jambo nuko ari nyuma yaho sentare yaciye imanzi zicira abari muri izo mpunzi n'umukuru w'igihugu yavuze baciriga ubuzima bwo urubanza rwo gupfunga ubuzima bwabo bwose kandi aribo bari mu bavugwa ko umukuru w'igihugu yifuza ko botaha mbega ubwo rubanza rwaciwe rugacibwa impaga bene kwagirizwa batisiguye imbere y'intahe rufise ingaruka izihe kukora kama umukuru w'igihugu aba yateye ngo nibahunguke murakoze Izayi urakoze kandi nawe kuri kano kabazo ubajije kuko nako kazanye ikindi kibazo nyine gikomeye kiri mu gihugu aho hasubira kuboneka ukwivuguruza mbere umuntu akanibaza by'ukuri icyo umuntu aba ariko aravuga icyo ari cyo kuko nk'uko bivuze perezida Ndayishimiye yarashimitse mu ijambo ryiwe ryo kuwa gatanu ruhuhuma aho twibuka imyaka 30 iheze habonetse amasezerano y'ubumwe yarashimitse gose ku ijambo ryo gusaba ko abarundi botahuka mu gihugu ko impunzi zogaruka ariko kandi gitangaje umunsi mbere nuva ku itariki 4 ibyo yivuze ku itariki 5 ariko ku itariki 4 niho bari bagiye kumanika kuri sentare Ntahinyuzwa bamanika ivyandiko bivuga ko abantu bashika 34 barimwo 12 bo mashirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru barimwo abanyapolitike bamwe mu ndongozi z'abanyapolitike batavuganwa n'ubutegetsi bashika n'iburi 8 barimwo n'abandi bahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi bakavuga ko abantu bose baciriwe urubanza rumwe bagiye gupfungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose ibyo bakabikora umunsi umwe imbere yuko perezida Ndayishimiye aza gusaba abantu gutahuka aho murumva ko biza biboneka ari gihushane
muri iryo jambo kandi hari ijambo yashimitse ko yaravuze ko batigeze ab'impunzi. Ico cyarantangaje kuko nyene mu rindi jambo aravuga ko yigeze gupfungirwa i Tanzania. Yaravuze ko aho yavuga ko atagihugu cyabafashije ngo ku rugamba, aravuga yuko niyo Tanzania bavuga ari ico gihugu ca mbere yapfungiwemwo. Ico gihe rero apfungirwa i Tanzania ntumbaze ivyo yararimo, sinzi ko ico gihe ariko aritemberera nuko nawe atabaye impunzi by'ukuri. Kuba impunzi yavuze ko iyo uri impunzi mu gihugu uba urimwo uba urushwa uburenganzira n'ibikoko byaho, no kuvuga urutwa n'isazi, urutwa n'akanyegeri, urutwa n'imbeba n'amajambo. Ubwa mbere bwo bigoye kumva ingene umukuru w'igihugu ashobora kugereranya umuntu n'ibikoko. Ico kintu kiragoye kumva. Imbere yuko tuniyumvira ukuri kw'ivyo ariko aravuga aho kuba guhagaze, umuntu ashobora kwibaza ingene atahure ikibazo c'agateka kazina muntu, kuko mu gihe yarahiriye kubahiriza agateka kazina muntu no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu Uburundi bwashize ko umukono, ariko akaba afata ko impunzi ifise uburenganzira busumbwa n'ubw'isazi canke akanyegere canke umubu, kandi Uburundi bwakira impunzi. Umuntu asigara yibaza mbega bimwe yarahira yari yumva ivyo ariko aravuga. None impunzi ziri mu Burundi ga yemwe, za mpunzi z'abakongomani zihuzuye, zimwe z'abanyamurenge n'abandi, niho twabonye mu minsi heze bagenda bafatwa ukuntu kwari guteye isoni. We afata ko abo bafise uburenganzira buri nyuma y'ubw'ibikoko biri mu Burundi. Mumva ivyo bintu bitarengeje, bidateye ubwoba, ijambo nk'iryo rivuzwe n'umukuru w'igihugu. Twizere ko mu kubivuga atabanje gupima icyo ashatse kuvuga, ko wewe yoba yashatse gushira imbere kwerekana ko umuntu iyo atari mu gihugu ciwe bitaryoshe, ko atawisanzura nk'uko yo kwisanzura ari mu gihugu ciwe. Twiyumvire kwica ico yoba yagombye kuvuga, naho ubundi yoba yarapimye ayo majambo avuga icyo asigura, akaba vy'ukuri yemera ko impunzi yoba yahungiye mu Burundi ifise uburenganzira buri munsi y'ubw'ibikoko biri mu Burundi, ko barakamaramaza vyo biteye isoni, vyo dutera ubwoba mbere ingene yo babona n'uburenganzira bw'abarundi n'ubw'impunzi abobona gutyo. Ariko rero ico yavuze co sico niko ibihugu ntibifata co kimwe impunzi. Hari ibihugu nka Tanzania iyo twumvise ingene biriko birafata impunzi z'abarundi wumva no kuri biteye ubwoba. Aho urumva ico yariko aravuga ko kumbura abatwara Tanzania nabo babona ibibazo by'impunzi nk'uko perezida w'uyu munsi w'u Burundi yoba bibona. Aho uhava wibaza ko ari ivyo aba ariko aravuga. Hari ibindi bihugu impunzi bagenda bakayugaranira ahantu mu ikambi, ugasanga ntifise uburenganzira bwo gukora, ugasanga impunzi ntishobora kugira ico yishikanyeko. Ivyo hariho ibihugu bimwe bimwe usanga bimeze gutyo. Ariko hariho ibindi bihugu impunzi imbere yuko banayibonamwo impunzi bayibonamwo umuntu, kuko ahambaye ubwa mbere kubona umuntu. Iyo uzi umuntu icyo ari cyo, ukamenya ko umuntu wese afise iteka ryiwe, icambere ukora no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ivyo bihugu rero byo biratandukanye gose n'ivyo Perezida Ndayishimiye aba ariko aravuga. Impunzi barayakira, impunzi bakayiha uburenganzira buhaka kungana n'ubwo abanyagihugu, kiretse ubwa politike, kiretse uburenganzira dufate bujya bwo kuja gutora canke kuja kwitoza. Ariko ugasanga ubundi burenganzira bwose iyo mpunzi irafise uburenganzira bungana n'ubwo abandi banyagihugu. Ugiye nki mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya, za Canada, za Australia, zande, aho usanga mbere n'abanyagihugu basanzwe iwabo atani ibibazo by'intambara bihari, bagira ati cyo dufasha tugashikayo, usanga impunzi zaho zubahirijwe nk'abandi banyagihugu basanzwe bari muri ivyo bihugu. Mbere ugasanga iyo haciye imyaka itari na myinshi cyane, izo mpunzi ziratinda zikagera ku rugero rwo gusaba kuronka ubwene gihugu bw'ivyo bihugu. Ugasanga buhoro buhoro bagenda bahabwa uburenganzira bwo gutora, aho mu nzego zo hasi bagatera baduga gutyo gushika naho baja ku rugero rw'abandi banyagihugu bose muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu hari bitari bike vyagiye birarongorwa n'abantu bigeze ko ari impunzi
bakaduga canke bavutse ku mpunzi bakaduga gushika naho barongora ivyo bihugu nyene. Akarero mbere ni kari kure aho ubona abantu bavuye ahandi canke bavutse ku banyamahanga batera barongora ibihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi uravye icegera c'umukuru w'igihugu waho arutse gutorwa, ukagenda ukaraba Barack Obama yigeze kurongora ico gihugu, ukagenda ukaraba mu bihugu nka za Canada n'ahandi, urabona abantu bavutse ku mpunzi canke bavutse ku bavyeyi b'abanyamahanga bahimukiye batinze bagera no ku rugero barongora ivyo bihugu. Kuko muri ivyo bihugu ico bashira imbere ku muntu uretse iteka ry'umuntu nico uwo muntu aho ico gihugu, no kuvuga amakori atanga. Ikori ryawe niryo riguha ijambo rinini, niryo rigutuma uhabwa uburenganzira bwo kuraba ikora utanga ico rikora. Ari naho utinda ukaja no muri ivyo vy'amatora ku rwego rwo hasi, gutyo bikagenda biraduga. Ariko twebwe mu Burundi bwacu umuntu ntibamufatira ku ikori igiye ngo bavuge bati aya mafaranga twonona n'amafaranga y'umunyagihugu, ni ka gatoki yagiye kugurisha, ni cya kintu ni ikintu yaruhiye ciwe cyamugoye, twakuyemo ikori, iryo kori rihinduka amafaranga y'igihugu. Ntidufise uburenganzira bwo kuyigina twubakamwe amazu uko dushatse, tuyatemberamo uko tugomvye, tuyonona uko tugomvye. Dutegerezwa nyabuna kumwubahiriza kuko aya mafaranga arayiwe, kandi tukamusigurira ingene yakoze, kandi bikamuha n'uburenganzira bwo ijambo muri ico gihugu kuko ari amafaranga yiwe dukoresha. Ivyo rero nivyo batarumva abategetsi bacu, ariho wumva umuntu ntiwacu ashobora kumara imyaka 30 ari impunzi akaba ataburenganzira na bumwe barashobora kumwemerera. Ugasanga dufise ushobora kuvuga ko abo bantu bafise uburenganzira buri munsi y'ubw'ibikoko, kandi babeshaho iyo leta mu makori baba ariko baratanga. Ico nico numva cyambere novuga kuri ivyo bintu. Ariko kandi waciye wongera ko urabaza ikindi gice gikomeye aho wafatiye kuri ibi bihano rero duherutse guhabwa, sentare igaca urubanza ruteye isoni nk'uko twabonye. Mbanje kuvuga kuri urwo rubanza rwo nyene, mu bisanzwe nta n'urubanza novuga ko rwabayeho, nta rubanza rwabayeho kuko ntitwigeze tubwirwa ivyo twagirizwe ivyo ari vyo. Nta numwe muri twebwe aza ati wewe bagushize ko wakoze iki umunsi munaka, ko nawe wakoze iki umunsi munaka. Twaciriwe urubanza mu kivunga. Biragoye ko ushobora gufata generale ukaca ufata umumenyesha makuru yakora mu radio kanaka, ukaca ufata umuntu atwarishira hamwe yejejwe ivy'abana, ukaca ufata abantu usanga no kumenya na benshi batari banazinanye, ukabaha icyaha kimwe ngo abo bantu bose bakoze icyaha kimwe. Ivyo bintu biravyerekana nyine ko atarubanza rwabayeho. Icya kabiri, uko nyine tutazi ibyo batwagirije ngo tubyisigure, kurumva ntitwigeze tunisigura. Hakaca haza rero aho bavuga ko urubanza ngo barusomye itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Uwo munsi nyene kuri iyo tariki tugasanga umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yarasohoye ico bita ordonnance, yarasohoye ordonnance yavuga ko gusoma urwo rubanza babishize ku itariki 30. Ku itariki 30 turatuma intumwa zija muri sentare kuja kubiturabira, zirahagarara ngaho, barabona ko urubanza n'uwo munsi rudasomwe, rwa rubanza ruca rurabikwa. Ikindi gitangaje, iyo dosiye ni dosiye nyegezwa. Dutumye abaja kuturabira muri sentare baja kubaza bajya bita bagrefiya, akavuga bati iyo dosiye ngaha ntivugwa, ntikogwa ko ntiza, igumenyegeje mu biro by'umukuru wa sentare. Murakimvira dosiye urubanza banyegeza, ubundi urubanza ruteza gusomerwa habona, si ikintu c'ikinyegezwa, bikaguma ari ibintu binyegejwe bitaboneka. Rero haciye amezi indwi twumva ngo rega bwa bundi ngo twarabaciye urubanza ngo haraciye amezi indwi. Murakimvira ibi bintu nibiki? Barashobora guca urubanza ntamenye n'itariki baruciriyeko, bakanayoberwa ko uwo munsi banagwigijeyo batarusomye, bakatubwira ko uwo munsi barusomye. No mu kubiduha ukumva bafashe umwe muri twebwe bagiye barabimanika, bamanitse ibyo kwa Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ukumva bagiye kumanika iby'umuntu umwe, mu nyuma akatubwira ko twese bikitwa ko twese twahawe twamenyeshejwe iby'urwo rubanza.
murumva ko biteye isoni. Ubu rero urwego turiko twasavye ko umugwi w'igihugu rabe by'agatakazi na muntu ugenda kutubariza ivy'urwo rubanza, ugenda kuturondera iyo dosiye, twarasavye ko bodufasha kuyironka. Ariko ntitubivuga tuvuga ngo twiteze ngo tuzotunganirizwa, ntidushobora gutunganirizwa kuko nta rubanza ruriho, ni ikinamico, si urubanza, ni ikinamico. Nivyo bita mu gifaransa parodie de justice, ntabwo ari ubutungane. Biri rero mu murongo muremure w'ivyo bita imanza za politike. Imanza za politike ziba zubatse gute? Ni imanza usanga zifise ishusho z'urubanza rw'ivyaha, hakaba hariho abacamanza baraho, ukabona hariho mushikirizamanza nukuva muri parquet baraho, abahiserukira, hakaba harimo abitwa ko bagirizwa, hanyuma agakina mico kamengo umunsi umwe birumvirijwe, hanyuma mu nyuma bagaca urubanza. Ntabwo ruba rurubanza ubwo, ni baba ariko bakina urubanza, ni ikinamico nk'uko nabivuze, kuko imanza za politiki ikintu cya mbere kiziranga nuko umucamanza batigenga. Si umucamanza yigenga, ni umucamanza yahawe amategeko y'ibyo aza kugira. Icya kabiri, si urubanza abantu bisigura ngo bumvirizwe, ivyo ntibibaho, ico bita débat contradictoire. Muri izo manza usanga ata débat contradictoire y'ukuri usanga iriho. Icya gatatu, ni imanza usanga ibizovamwo bizwi imbere nuko urubanza rutangura. No kuvuga twebwe ubu naho bona duhiyo dossier tukunguruza, ivyo bazoducira turariza, si ibintu turinda kubaza, turazi urubanza bazoca baca inyuma, turazi naho twoja muri gasamburamanza, turazi bizoca bikurikira ivyo ari byo. Mu bisanzwe si urubanza ubwo, aho nta rubanza ruba rurimwo muri ico gihe. Muri kahise ku Burundi imanza bene izo zarabaye incuro nyinshi. Sinzi ko hari intwaro mu Burundi yo bitigeze ikora urubanza rumeze gutyo, zirashoboka zimwe zimwe, ariko nk'intwaro zirezire zose zirafise ibihe zakoze imanza za politike. Imanza za politike zizwi cyane ni nko mu za 65, za 69, za 71, kuva mu 72 gushika za 73 na 4, eka no mu bindi bihe bitandukanye hagiye habaho imanza za politike. Intumbero y'urubanza rwa politike niyi nukunumya abo ubutegetsi wabufata ko babugora, bashobora kuba abatavuganwe n'ubutegetsi, bashobora kuba nk'uko kwiwacu abari mu mashyirahamwe yigenga, bashobora kuba abamenyesha makuru, no kurondera kubanumya. Hakaba kandi no kurondera gutera ubwoba abandi basigaye, batuzohirahira gasubira gukora bijya, akamera nkabo amenye ko tuzomugira uko. Mu Burundi igitandukanye n'ibindi bihugu, twebwe harongeramo n'ikindi kintu kibi cyane. Mu manza za politike barashiramwo n'intumbero y'ukunyaga abantu. Muri iyi minsi wumva imanza zicibwa bakavuga ngo abantu bazorihangwa amande ngo y'amamiliyaridi ijana, ukumva ko bagiye ngira nko guterateranya ubutunzi abantu bazi ko bafise, bakavuga bati tukabashira kuri no rugero turazi ko tuzobatwara burya butunzi bwose bafise ku buryo atanakimwe basigarana. Ni imanza zo kunyaga, ni imanza z'abasuma. Hanyuma basigaye bafise na ya ntumbero rero twamaze kuvuga iyo gukumira abantu bakumirwe mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, bazi babuzwe kwitoza, bazi babuzwe, urumva nk'ubu urubanza baduciriye batangaje, bavuga ngo badupfunze ubuzima bwose, bakaca bavuga ngo batubujije gukora mu myaka 20. None ubundi umuntu wamupfunze ubuzima yoza gukora imyaka 20 gute kandi apfunzwe ubuzima bwose? Hari ibintu wumva binatwengeje kaburi ivyo ari byo, ariko intumbero niyo kunyaga, gutera ubwoba no kwaka ijambo no gukumira. Nivyo byonyine biri muri izo manza. Izo manza rero si manza zitsindirwa mu butungane, ni manza zihezwa na politike nyene. No kuvuga hari igihe izo manza mbere zinahindukira ubutegetsi bwo nyene bukicuza ico bwaziciriye, bagasanga bari kwegeye. Hari igihe bashobora kugirira n'aba abantu by'ukuri, hari n'igihe ubutegetsi buremerwa bugasanga bwo nyene burabifuse. Ntituzi inzira bizocamwo, ariko twebwe ntidufata ko ari ibintu by'ibitangaza batugiriye, dufata ko turi murongo wandi barundi benshi bagiye barenganywa, kandi baduciriye ubwo kuko batashoboye kutwica. Ico bipfuza kurusha ivyo ntikwari kudupfunga ubuzima, bipfuza kudufuta. Nuko batubuze ngo batunyuruze, baduce imitwe, badute mu nzuzi. Nuko babuze bamwe ngo bafate ku nguvu nkuko twagiye turabona bikogwa. Nivyo babuze ingene batwica, none barondeye ikindi yaza ko cyo tubabaza, ariko nta butore turusha
abagiye baricwa muri iyi myaka nta butore turusha, abagiye barashahurwa nta butore turusha, abandi bafungiwe ubusa, kumbure tweho turanavugwa, hari n'abandi bitanavugwa, abo bose nta butore tubarusha. Ku bwacu rero ntacyo rutubwiye urwo rubanza, turazi ko ari politike, ibihe vya politike bihindutse canke mu wundi mwanya bizoba bumva ko ivyo bakoze bitari vyo, urwo rubanza bazoruhindura baheze babifute. Hazoba igihe ivyo bihera, n'izindi zaraciwe, bamwe muri bo baraziciriwe n'izo gupfa, ariko mbona bari hajya ari uyu munsi bariko barajya abandi. Ico gusa umuntu yohanura nuko ibintu nk'ivyo twari dukwiye kubisohokamwo, tukubaka igihugu dufatanye, tukakigira Uburundi bw'abarundi bose. Narijya dufise leta ibandanya kuvuga ngo nivyeyi, burya hari amajambo ahuma, wiyise umuvyeyi ugatangura guhonyora abana, kumbure birashobora kuguhumira. Nico numva norangiriza ko kuri ico gisata. Ariko kandi hari n'ibindi novuga mutanambagije biri ku gisata cy'ubutungane. Havuzwa abo abandi bantu bariko bararenganywa ni benshi cyane mu Burundi. Uravye nk'ibikorerwa uyu mukenyezi akiri umwana atarakwiza n'imyaka 19, Krista Kaneza ahereza kwicirwa umugabo, akingizwa umunyororo nawe, akambikwa ibara nk'iryo twabonye, tukabona vyerekana ku mateleviziyo mu gihugu kitashoboye gukingira umugabo, kandi biboneka ko umugabo yishwe n'inzego z'igihugu. N'akamaramaza ibintu biraho hantu, n'akamaramaza. Hakaba na ryajwi twumva nyene aho ubutungane burekura umuntu, tukumva umushikiranganje w'ubutungane yatanze amategeko yoba yavuye no mu biro by'umukuru w'igihugu ko umuntu ari kugwa, ariko tukabona nta kivuyemo. Murumva ko ivyo bintu bitangaje. Ukabona umupolisi aragenda agahagarika ingingo y'abacamanza ataco yinona akigira. Ni vya bindi biguma biza ninde afise ubutegetsi muri ico gihugu. Ubwo butegetsi bunyegereje ahantu hehe. Hari uwundi mugwi novuga wabaje gose kandi ujanye n'izi ngingo Ndayishimiye afata ntizije mu ngiro, n'abantu bahejeje iminyororo bamaze, bamwe ugasanga umuntu yamaze umwaka, aramaze imyaka 2, yararangije umunyororo wiwe ntarekugwe, bakanka ko ari kugwa kandi yararangije umunyororo. Ako n'akamaramaza. Hanyuma President Ndayishimiye ukumva mu mpera y'umwaka yavuze ko arekuye abantu, akavuga ko hari imigwi y'abantu arekuye, ukaca usanga na bamwe bahejeje iminyororo n'ubwiza aravuga mubwira ngo rindira cya kigongo cy'umukuru w'igihugu kibanza gikore. Ukumva iyo ngingo iyagiye kumara amezi 2 ntishigwe mu ngiro gushika uyu munsi. Ivyo bintu biri muri ico gihugu nibiki? Aho no kuvuga bafasha amadosiye, bamwe bafite za nguvu, kumbure bariko baratoranura, uyu turamurekura, uyu ntitumurekura, gutyo abandi bariko baratozwa amahera, bariko barakwibiturire, bikaguma rakamaramaza. Kandi wumva ijambo ryavuzwe ryari ijambo ryiza, ariho umuntu aguma agira ati ninde afise ubutegetsi aho hantu. Iyi niki leta mvyeyi n'amategeko yose yubatse igihugu cacu, n'amategeko yose igihugu cacu kigirako, iyo bita leta mvyeyi. None iyo leta mvyeyi ihagarariwe nande? Iyo leta mvyeyi ihagarariwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ni wahagarariye ayo mategeko yose agenga igihugu cacu c'u Burundi, haba indani mu gihugu, haba mu makungu, mu karere, eka ahantu hose niwe abazwa amategeko agenga iki gihugu cacu. Leta nkozi nayo ni urwego nshingwabikorwa rushira mu ngiro ibikorwa vya leta mvyeyi by'igihugu. Ubwo rwego nabwo ruhagarariwe na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere, niwe ahagarariye leta nkozi mu gihugu, agacagira abamufasha kujya navuze bafashanya n'icubahiro biva hejuru nyene, ubushikiranganje, amadepartement atandukanye, buramatari, musitanteri, chef de zone, umukuru w'umutumba, nyumba 10 na serugo. Murakoze cyane ku bantu nabifurije amahoro y'Imana.
jewe nitwa Antoine ndi mu gihugu ca Kenya. Ikibazo cyane gihagaze ngaha, mbega amategeko abo basha bungana gute umukuru w'igihugu mu kurongora igihugu, ubasha bungana gute umushikiranganje wa mbere mu burongozi bw'igihugu, kugira ngo tubone neza ko ivyo umukuru w'igihugu yidoga ko yabuze abamufasha mu burongozi bw'igihugu byoba bifise ishingiro, canke ko bari kunanirwa, canke bwo bari ubwoba bivuye ku kuntu yoba yarashizweho nabo bari kumwe mu butegetsi, mu mugambwe no mu gisirikare. Murakoze cyane. Yewe ikibazo si ikibazo ni kunganira, ikibazo su ubutwara uwundi, ikibazo ingene yagiyeho nicyo kibazo. Namba yagiye hatabikwiye kabarumva ngo tugushireho nacu uzoduha ibi, urumva bamusizeho, ushobora kumuhera gusizeho hamumuha amategeko, wagiye udafise ubwo burenganzira bwo kujaho. Nicyo kibazo ntabwo ikibazo gihagaze kuba ngo yatwara uwundi ho ntibisiguritse ingene yagiyeho, kuko yabagiyeho yaratowe azi ko atagiyeho mu manyanga, ntawo mugambuza kubyakora yoshize yitegeko rigakurikizwa. Mugabo namba umuntu yaraguhaye none umuntu yaraguhaye umbuzo muko naho ubwo ati uri mukuru we umbuzo mugwanya umbuzo wo mukura gute, ya ikibazo kiba gihagaze ingene yagiyeho, ubure itegeko mbe ryaramwe ko yojaho nambe yaratowe cyangwa atatowe. Mu gihe yaratowe rero yotanga itegeko rikumvikana, mugabo ko abaye kumushiraho mwabo babunyira ko bamufashe kugira ajeho, urumva biragoye kugira abaye itegeko ayikurikize. Yego cyo nicyo gitekerezo nikunganira. Tuno tubazo tubiri twa nyuma sa n'ubugira ndangirize ko kino kiganiro turasa. Abatubajije baragira bati mbega mukuru w'igihugu bundi afise ububasha bungana gute aho agera ku rugero avuga ko hoba hariho abamubuza kurangura amabanga ntabahindure ntagena abandi bamufasha, yaba afise ububasha bungana gute? Usomye ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu afise ububasha bunini cyane, naho bwitaniwe n'ubw'umushikiranganje wa mbere. Afise ububasha bukomeye ku mushikiranganje wa mbere kuko ni wamugena, afise ububasha bwo kumugena, afise ububasha bwo kumuhindura igihe cyose abona ko bikenewe kumuhindura. Mu gihe afise inama nshinga amateka afisemwo amajwi angana uko angana, akaba azi ko ashinga amateka bari inyuma yiwe, umwanya wose yoshakira ko yoshobora guhindura umushikiranganje wa mbere, agahindura abagize leta cyangwa uwo wundi wese afata ko ari utariko aramufasha amabanga ahubwo ariko aramwononera. Ico bariko baravuga ngaha kirumvikana. Bose rero ababajije baca bagira bati none ingorane afise yobihagazehe ku buryo ajya mu byo kwidoga kwa umunsi we bamwicira akazi. Ingorane yiwe ubwo ntifatiye ku bugene yagiyeho. Ico rero ni kibazo gikomeye cyane. Impari zijanye n'amatora zarabayeho kandi zikomeye. Inzo mpari umugambwe CNL warerekanye ko watsinze amatora, uratwara ivyegeranyo vyerekana ko ari buri imbere mu matora, ariko urubanza rugeze muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, benshi barakurikiye uko rwagenze. Sentare yaciye urubanza nka kwa kundi nyene ayo masentare ariko araca za zindi manza zacu twese, aho mu kivunga duhanwa batatubwiye ico twakoze ngo bavuge ndavuga umwe wese berekane ikosa yoba yarakoze. No ku rubanza rwa CNL, sentare yo yavuze ko ivyemezo CNL yazanye bidashobora kwakirwa. Cari gitangaje kuko mu manza zijanye n'ivyo vy'amatora sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yari kugenda irakora ku cyemezo kimwe kimwe cyose cazanywe na CNL, ikavuga iti iki mwazanye kijanye na bureau de vote ya hanaka twagikoze ko twabonye ko ataho gihuriye n'ukuri, twagiye kuraba n'ibitabo by'aho hantu
turabona ko ico kintu mwazanye kidahuye n'ibiri aho hantu, canke bakavuga bati ngaha twabonye ko muvuga ukuri, ivyanditswe bitari ivyo byose niyaduhaye ko bitari ivyo, mwebwe muri ko muravuga ukuri. Ariko ya sentare yashimye kutanaraba ivyo vyemezo, igira ko ivuga ngo ntibishobora kwakirwa, iterekanye ingene bidashobora kwakirwa n'amakosa arimo. Ivyo rero bica bizana kwikeka. Iyi sentare yahunze iki? Iyi sentare ni kweri iki yanse kuraba ivyo bintu? Yatinye iki? Bibonekesha ko sentare yatinye gusanga ukuri kuri muri ivyo vyegeranyo. Bikaca rero bizana ko abarundi batari bake babandanya kwikeka vy'ukuri ko CNR yatsinze amatora. Iki twarumvise mu ijambo riheruka mu ndwi heze ryavuzwe n'umukuru wa CNR Honorable Agatongwasa, yarasubiye kwemeza ko ari seni yasize CNR mu kibanza ca kabiri, mugabo ko abarundi bo bari batoye CNR. Ico twaracumvise, kandi inyifato z'inzego z'igihugu zerekana ko ivyo bintu ingene bifashe hariho ubwo gwikekwe gwerekana ko ibintu bishobora kuba vyagenze uko, ko CNR ishobora kuba ariyo yatsinze amatora. Igihe bidakozwe mu muco bizana kwikeka. Ikintu cyonyene cyashobora gukuraho kwikeka nuko ibintu byari gukorwa mu muco. Ico rero nkuko mwabivuze bishobora gusigura ibindi byose bikurikira, kuko ubutwara uyu munsi abaye azi neza ko atari yatsinze amatora, arazi ababizi abaribo, abashobora kuvyerekana abaribo, nabo bari muri izo nzego, nabo babisangiye mu bijyanye no kwiba ayo matora, abafise bose uruhara bagize kugira ayo matora yibwe. Nabo muri ico gihe kubikurako, kubagirira nabi, kubakura mu mabanga, kubasubiza hasi, ubanza guharura kabiri, uragira uti uyu nkamushira hasi, sinzi ejo niyamara guhinduka umwasi ivyo azohava asohora akamenera agatabi, ntawuzi ko bizohava bigenda. Murumva ko ngaho hariho ikibazo gikomeye cyane. Rero hariho n'ikindi kubwanje kitanavugwa gose. Hari ikindi kitanavugwa gose. Erega abarundi ntibigeze bahabwa umuco ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Erega abarundi gushika uyu munsi ntibigeze babwirwa icyahitanye Perezida Nkurunziza. Kuko itangazo rya leta ryavuze gute? Itangazo rya leta ryavuze ngo umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze. Aho ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020. Ariko ibitaro yari yavyinjiye iminsi 2 imbere. Yarinjiye ibitaro hari ku munsi wa gatandatu itariki 6 niho yinjiye ibitaro. None ko abarundi batabwiye igihe yinjira ibitaro yaragwaye iki? Kuko kugira umutima urinze ugera aho hagarara impfu zose ku isi, uwishwe na malaria umutima urahagarara, uwishwe uri isumu umutima urahagarara, uwishwe n'igituntu umutima urahagarara, uwurashwe umutima urahagarara. Ikintu cyose mukugira umuntu bavuga ati yapfuye umutima urahagarara. Rero kubwira abantu itangazo rigasohoka rivuga ngo umutima warahagaze w'umukuru w'igihugu, ico kintu nicyumvikana. Hari umuco wategerezwa gutangwa aho hantu, abarundi bakamenya neza ico cyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu ni giki, intango y'uko umutima uhagarara wabaye iki. Nico twibaza ko cyari kigiye gutomogwa. Aho rero igihe ibyo bintu byose bitagenda bitomogwa, bituma abantu batangura kwikeka. Ubwo ntiyatwabona ikindi, ubwo nta kindi coba cyarabaye, mbega ko atatohoza ryabayeho muri abarundi by'ukuri ivyo ari byo. None hamwe ho bari ikintu cabaye, nta bantu baba basangiye ibanga badashaka ko rimeneka. Rero aho hose hari ivyo bintu by'ibipfungu bivyara ukwikeka, kumbure bikava bisigura ingene umuntu aba afise ubutegetsi bwose ariko akamera nk'uboshwe, akagira ati nkakora kuri iki kihava bikwega kiriya, nanje mpave ngira ingorane. Nta na kimwe nemeje jewe muri kino kiganiro, sinemeje ngo habaye iki, ntihagire uwunyumva nabi, nta na kimwe nemeje. Mvuze nti harabuze umuco. Iyo umuco ubuze abantu baraheza bakikeka. Ivyo rero bikeka bishobora gusigura ingene umuntu aba afise inguvu
akisanga adashobora kuzikoresha kuko atinya ujya wundi ibindi bintu yohava ashira habona. Ni ivyo byose kumbure bishobora gusigura ibintu byinshi bidasiguritse muri uyu mwanya. Ariko rero akandi ngira no kongera ko ni jambo tubona ryavuzwe n'umushikiranganje Gervain Nderakobuca benshi bita ndakugarika. Niwe ejo bundi ho yahura n'abaherutse kugenwa ngo babe abahanuzi babura amatari, yatanze insiguro mbona ko kumbure umuntu yarakwiye kwiyumviriza neza ikisigura, aho yatandukanije leta mvyeyi na leta nkozi. Aravuga ko leta mvyeyi iserukirwa n'umukuru w'igihugu, kwiyo ijanye n'ivyo guhagarira amategeko mu gihugu. Hakabaho rero na leta nkozi nayo avuga ko yo iserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Ubundi iyo Perezida Ndayishimiye ariko aravuga, we yahora avuga ko byose ari we, yahora avuga ko yaserukira leta mvyeyi leta nkozi. Ariko ubundi agatandukanya umwe ajejwe amategeko n'ubujejwe gukora. Kumbure rero umwe ahagararira amategeko n'uwatanga impanuro, akavuga uko ibintu byari bikwiye gutumbera, akanavuga ko kwica abantu ari bibi. Wa wundi nawe aserukira ibyo gukora, kumbure niwe aserukira ibyo bintu tubona byose bitumvikana, biriko birakogwa nabi, bihagaritse umutima abarundi, abarundi bavuga bati ibi bintu birakwiye gukosorwa. Umukuru wa leta nkozi kumbure nukuraba ibyo ariko arakora ko bijanye n'ivyo ubundi avuga ati genda umukuru wa leta mvyeyi njejwe. Mugabo twebwe uwo abarundi bafata ko babaza ivyo bintu byose ubibazwa n'umukuru w'igihugu, afise ibwirizwa shingiro rimuha ububasha bwose bwo gukiza igihugu muri ivyo bintu. Ahantu ngomba gutera ndangiriza kino kiganiro nuko abarongoye igihugu bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kibe mwituze. Buriya izi ntureka, izi njyane, iyi mitima yamihagaze nta numwe bifasha, nabo bategetsi bo nyene ntibibafasha. Ejo bundi sinzi uwo twariko turaganira, turiko turavuga ibi bintu nk'izi manza zikaye zicibwa, bisigaye vyoroshe ko ubucamanza bwaduka ngo turafasha ibintu vya naka, atarubanza rwanabaye gukuri, bagafata ibintu byose bakajana. Niwo muntu yagize ati mbega mwabategetsi, uyu munsi abafise ibintu mu Burundi ko ari mwebwe nyene, abariko bararundarundanya ama etaje n'amazu n'ibiki byose ko ari mwebwe nyene mwaba generali, abandi barundi bakaba batubitse umukanda. None akaba ari mwebwe nyene muri ko mushiraho amategeko atuma vyoroha kwaka umuntu ibintu vyiwe. Buriya mwiyumvira ko muzoguma mukomeye imyaka yose? Buriya mwiyumvira ko muzokama mufise izo nguvu mwibaza ko mufise uyu munsi? Mwibaza ko bajya mwabwatse batigeze kuba bakomeye nkuko kwanyu, batigeze kuba biyumvira ko atawo bakomanya, atawo banyiganyiza? Rero namwe muzanye ingendo ko uwufise ubutegetsi, uwufise igikenye wese ashobora kunyaga ibintu by'umuntu ataco yinona, mukanibagira ko ivyo bintu ari iby'imiryango atari iby'umuntu umwe. Ejo iyi ngendo muriko murakwega izoza kuri ya ma etaje muriko murakura mu busuma. Iyi ngendo muriko murakwega izoja muri ubwo butunzi budasiguritse muriko muriha, muzobirorera ivyo bintu byanyu navyo bifatwa nkuko mwihaye gufata amatongo, ubutunzi, amazu y'abandi. Rero abategetsi barakwiye kwiyumvira uko turonka igihugu gitekanye, uko turonka igihugu abarundi babanye mu mahoro, niko umwe wese muri twebwe atunganirwa, yaba batwagwa yaba naba batwara. Ariko uko bazana intureka n'imitima mibi, niko bakwega kwejo nabo nyene batazoroherwa, kuko abo bashizemo imitima mibi bazohava baza bafise umutima mubi. Nta vyamaho, nta wamakomeye, nta ngoma nimwe yamaho, ngo ingoma zose zo muri nosi yacu zama zigenda zikuranwa. Abejo barabayeho, igihe cyabo kirahera. Abuyu munsi barahari, nabo nyene igihe cyabo kizohera. Barakwiye kwikubita agashi bakiyumvira ejo. Iyindi mpanuro noha umukuru w'igihugu wenyene, ibi bintu by'amashirahamwe yigenga, ibi bintu by'amaradiyo yigenga, burya umuntu wa mbere bishobora gufasha n'umukuru w'igihugu. Baze babaze umuhisi Perezida Nkurunziza wenyene uko yafata nk'iradiyo RPA, yafata kwi ari radiyo imufasha kumenya ivyo abiwe batashobora kumubwira. Hari byinshi yamenya kubera ayo maradiyo,
hari n'ibyo yakosora ku bari munsi y'ibihangange akatuma bishobora gukosoreka kuko yakoresheje amakuru yatanzwe na za RPA. Kiretse ikibazo gikomeye cyane twapfuye kijyanye n'ikiringo cya gatatu ciwe yashaka kwiha ku nguvu, ubundi ku bindi bibazo bitari bike ntabwo yabona ko kuba amashyirahamwe ahari canke amaradiyo yigenga ahari ko ari ikibazo cyane kuri we. Yafata ko bifite icyo bimufasha kugira ngo agire ijambo ku bari munsi yiwe. Perezida Ndayishimiye yomenya ko aya mashyirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga ari ibikoresho bishobora kumufasha rwose mu ntumbero yo bafise yo gukiza igihugu, mu gihe hari abandi yo bafise yamuboheye amaboko imugongo atabona ingene abigobotora. Iyo aba yararekuye amaradiyo, iyo aba yararekuye ibimenyesha amakuru, vyomufashije gushobora gutwara neza, kandi vyofashije ko abanyagihugu biwe atabaho bafise akangonongono bagira bati dufise ikitubakiye tutigeze dushobora gusohora. Ico kirahambaye. Hari ikindi kintu cyo nabonye ko nawe nyine atahura, nuko yatahuye ko mu gihe agumya adadaza mu gufata nabi bamwe mu Barundi bigira ingaruka ku butunzi nyene bw'igihugu cy'u Burundi, aho yavuga nk'ibi byuko bora bakavugana n'amaradiyo. Rero iyo ntumbero akwiye kuyibandanya, akazana umwidegemvyo munini mu gihugu, akava mu ngendo we nyene akunze kwiyamiriza ahavuga intwaro zitwa jogora duhure. None hari jogora duhure uyu munsi sumbi yiwe, narabe ibi bintu birekugwe Abarundi abaho umwidegemvyo nawe azoroherwa, kandi umunsi azorangiza ubutegetsi azokumva bamushimira bamuha iteka rikomeye cyane kurusha ko azovaho abantu bidoga bari bavuga bati abacu bapfuye ku ntwaro yawe, ntaco washoboye kutumarira, nawe wagiye umurongo w'abandi bakuru b'ibihugu dufata nk'abicanyi. Aha rero niho ndangirije kino kiganiro cy'uno munsi, nshimira mwebwe mwese twaganiriye. Ibibazo ni byinshi cyane, ndabona ko ari ibibazo ngira bishika amajana n'amajana ntashoboye kwishura ko, ariko nkizera ko mu kiganiro twagize hari byinshi nashoboye gucako mu byo mwari mwipfuje kumbaza. Ibibazo bimwe bimwe sinabifashe nk'ibibazo kuko biza ari ibyiyumviro. Ikiganiro kimaze kurangira navyo nyene ndaza kubicishamwo abantu baze barumviriza ivyo abanyagihugu biyumvira. Tubikora twibaza ko bishobora gushikira amajwi y'abategetsi, turazi ko banavyumviriza, turazi ko ari wambere avyumviriza cyane bino bintu tuvuga, ariko ntibavyumvirize bafise umutima mubi wo kwiyumvira ngo nukubagwanya. Nibavyumvire mu ntumbero tuba dufise nk'abanyagihugu bajejwe bategerezwa gutunganiriza, bakuremwo igishobora kubafasha kugira ngo ejo hu Burundi habe heza, hazana iteka ryabo, hazana iteka ryacu, hazana iteka ry'igihugu cyose. Murakoze neza. Ndabaramukije banyakubahwa n'icyo kiganiro mwava mukoresha. Ikibazo nagomba kubaza Jennifer Nimbona Daniel, nkaba ndi mu ntara ya Bujumbura yegereye cyane muri Rubanda. Twumvise ijya mvugo ya nyakubahwa perezida avuga nyidoga yuko yabuze amushigikira munsi yiwe, agomba mere nk'ubaza none ijya mvugo mu bijyanye na leta kandi mu buyobozi bw'igihugu yobisigura iki? Ni ukuvuga ko leta yose muri rusange atashe yobe ariko iramufasha nyakubahwa perezida. Icyo ni kimwe. Bigira kabiri, kubera iki mu majambo yose umukuru w'igihugu yama yashikirije aryoshe abantu batarakumva ko ari ibintu bigira bihinduke ataja mu ngiro? Shoba biva kuki? Ni intege nke afise, ntafise amushigikira canke hari abatinya? Uravye cercle y'umugambwe ukuntu imeze no munsi, ibi biracabandanya nk'uko byari biri ku muhisi perezida yapfuye, ubimeze gute? Murakoze. Ndabahaye mwiriwe nyakubahwa Pacifique. Jewe ndi Umurundi nsanzwe mba hanze y'igihugu. Bo rero ku bibazo muvuze muza kwisurako ngize icyo nterera cyangwa ko ndabibona, nibaza yuko muri politiki y'u Burundi no kwita ko mu Burundi abategetsi baho igihugu bakigize kwa somvyi, ko kwa somvyi umugabo agira ubwanwa, umugore akagira ubwanwa, n'umwana akagira ubwanwa. Icyo gihe rero biragoye kumenya nyezina ubutegeka muri ubwo rugo. Ni ukuvuga ufatiye muri politiki ya kahise k'umuganda CNDD-FDD, perezida Nkurunziza bavuga ngo ni mutama wa mbere, hanyuma Bunyoni akaba mutama wa kabiri. Rero uno munsi kuba Nkurunziza atakihari,
biragora ukungene umujenerale ashobora gutegeka marshal mu bya gisirikare. Uravye grade ya Evariste perezida w'uno munsi afise ntaho bisa bisanira ni grade Bunyoni umusikanganzo wa mbere afise. Hanyuma rero igituma zijya ngwane ziba zo kuvuguruzanya bose kubera umuperezida ari uno munsi ari ibintu bihaye ku nguvu kandi akazaho asizweho n'abajenero n'abandi bakomeye mu bya gisirikare muri gihe cy'u Burundi. Nico gituma baguma bamwereka ko mu by'ukuri atabubasha bafise kuko atatowe ari bahamusize ku nguvu zabo, ku buryo rero agomba gukora ibyo bo babona kandi bibashimisha. Ni ukuvuga ko umuntu mu by'ukuri uzi atagusumbya amafaranga, atagusumbya igihagararo, atagusumbya ububasha no gufata amategeko, biragoye ukungene ushobora gushyira mu ngira amategeko ariko aragusaba. Ni kuvuga iki rero? Bigaragara neza ko ari kunyinyurana avuga ati wene ushobora kuntegeka kuko uraje ko utari kwa perezida zewe ntahari. Rero ukungene yari atonye kuri perezida Nkurunziza uyu musikanganzi wa mbere Bunyoni, biragaragara ko bari yari umuntu yari nyuma cyane uyu munsi akaza kuba perezida ari uko abanyagihugu bamanze kubahonyangira uburenganzira bwabo bigakorwa n'abari abantu b'abajenero n'amarishare. Biragora ukungene yobihangamba bategeke. Je nicyo mbona nico kiriko kirava ko buriya kuriya kunyinyurana, kuriya guhangarana na kuriya kuvuguruzanya. Ndabaramukije jewe mumbabarire sishimye kwivuga izina ariko nifuje kugira akabazo mbaza umutumire nyakubahwa Pacifique Ninahazwe. Akabazo kanje muri make ni kamwe rukumbi karabaza kati mwihweje imvugo yenye nico bahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akenshi aragaragara yidogera abagize inzego z'igihugu mu konona amatungo y'igihugu na cyane cyane ibijyanye no kunyuruza amatungo y'igihugu. None ku bwanyu muri ko muraraba imyidogo yiwe mugaca musubira inyuma mukaraba n'icyo itegeko rimuha mu mabanga yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, byoba byaramunaniye guhana abanyuruza amatungo y'igihugu, byoba byaramunaniye guhana abica abantu, abonona muri rusangi babononera abenegihugu bakongera bakonona n'imitungo yabo. Imvugo yiwe iragaragaza neza ko nawe ashobora kuba afise imyidogo nk'iy'uwundi muntu uwo ari we wese mu Burundi. None koko Evariste Ndayishimiye muri ko muraraba yoba ari umuperezida yuzuye canke nta ngumva afise zo kuyobora igihugu cy'u Burundi? Murakoze. Amahoro neza. Ikiganiro mwateguye ni ciza ariko simbona ko hari ico bishobora guhindura ku ntwaro y'aba bantu. Jewe nta sakabazo mfise ahubwo gusa n'umwihwezo w'iwanje nanje. Muri make Ndayishimiye ashobora gutwarana neza Bunyoni. Mu Kirundi baca umugani ngo igikoba cikwegera amakara akagiturira. Ego nuko imigambi nimba azoba afise myiza ntashobora kwitwarana. Hariho abantu babiri hajya mu nkuze yiwe adashobora gutwarana neza igihugu naho yoba yari afise imigambi myiza, kiretse ivyo twumva aririmba ururimi gusa ariko ritigera bija mu ngiro. Nibaza ko hajya kuwa gatanu Ruhuhuma ntiyari kwidoga, yari kuza ahubwo abamenyesha ingingo yafashe kuri bajya batamukora kuri bajya yavuze batamufasha. Yari kuza dekre yuko basubiriza yasohotse. Rero hajya nk'uko ahubwo kwabaye kubamenyesha ngo bitangure neza, bitangure neza bahangane neza. Rero hajya bishobora kumubera ibitari byiza. Nuko murakoze. Muriwe neza nyakubahwa Pacifique.
nibaze neza ko muri more byamereye ni mugoroba nicyo tuba ndabubwiye mwiriwe hanyuma bo jewe aho mpagaze ndibaza ko bitomoye bo nkaje apara iwane novuga neza yuko Bunyoni ari we namba mw'iterambere kuko sinzi kare kudakurikirana hagufi ibintu bya politike Bunyoni ni premier ministre mu bindi bihugu sinzi ngo mu Burundi ariko nibaza ko ata difference hari natandukanye hari yo y'ibindi bihugu no mu Burundi premier ministre abakomeye cyane gusumba no mukuru w'igihugu nkaba nihenze wangusura gatonya niko nakuze nzi bo politike sinayize n'ukuri najira yikurikirana uko ariko icyo nzi neza nuko premier ministre abasumba nde president watubujije kurenza umunota umwe ariko ndawurengeje murambabarira jewe ahanje aho magaze novuga yuko Bunyoni ari wamubereye intambamyi y'imigambi myiza y'ivyifuzo byiza afitiye igihugu ndayishimiye yego ahanje nuko magaze naho magaze Bamuse niko Pacifique ndumwe mu rundi wange mu Rwanda ikibazo nshaka kubaza uza kwishiramo n'iby'abandi cyangwa mba mufite igisubizo muraze ariko kigeze aho umukuru uwitwa ko ari umukuru w'igihugu ndayishimiye atemera abo yashizeho ngo bamufashe kuko we nyine arivuga yuko yabuze abafasha umwami ku mwami ngana abagabo igihe babivuga yuko yabuze abamufasha bisobanura iki nk'umuhizi mu gukora bisobanura ngo ndetse nta bantu ifite nimba atabifise yabuze abazi bazima yavuze ngo zaronka bake ngo hasi yarababuze ariwe yabashizeho insiguro umwe mu gihe niya twagomba tubaze bizoherera hehe mu gihe tumva yuko umushikiranganje wa mbere binavuga ko bashaka kwita kuri umukuru w'igihugu kandi babonekana kuko ubiravye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi asomye nguvu umukuru w'igihugu kuko amajambo meza umukuru w'igihugu atubwira ntajya mu ngiro niki vyerekana uravye ivyo umukuru w'igihugu akora n'ivyo avuga uwo mengo no mushikiranganje wa mbere namushiranganje wa mbere aringa harinumiye mengo no mukuru w'igihugu ubyanije nuko tubona izindi leta ziri mu mushiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu zikora bizogenda gute none ndazobazwa hagati y'umukuru w'igihugu n'umushiranganje wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu yemeye akaganza n'umushiranganje wa mbere kandi afite ingufu zo kumukura ibwiza shingiro bya muhingu ngo turanko kaziya bizoherera he murakoze ndabaye mwiriwe rwose nimore je ndumwe bari mu Burundi ndi mu Burundi nari sakabazo mbazi none perezida na Bunyoni ninde mukuru muri nuru afise ijambo rya nyuma muri uwo kuri wundi muri bo ninde none bye nta kuntu byo bari kwereka abarundi kumenga urukundo runini yafitiye kandi nawe ari ukubesha kera ndazi yuko bavuga ngo nkuru nziza ngo atamarirwa nabi na General Adolphe n'aba Bunyoni nye ariko mwa twarabonye ko mu nyuma sibo bari baruhenda ari we nyene yabikora none ntabwo yoba ariko abigira n'ibigirankana no mu byihweje muna yuko umenga ni we nyene yabigira n'ibigirankana bitavuye ari umukezo wa ndani nagomba muhebe muyishira kuri iki kibazo murakoze mwiriwe jewe ikibazo cy'uwanje notanga ni nk'ikibazo mbega none koko ndayishimiye ibyo avuga abantu muri ko muraraba murashobora kubona yuko ndayishimiye ibyo avuga ashobora kuzobishira mu ngiro ntibishoboka kuko ndayishimiye ari mu buryo mugunyene wabajya abantu kuko bamusizeho bamwizeye ko ategereza kugendera ku byo bose bagenderako rero ntashobora guhindura umugambi wateguwe
kuva kera bagisha ku butegetsi nico gituma ndayishimiye ivyo bavuga byose no kwica inzehe no kugomba kugira ngo arabe ko makungu yo kumva yuko ariko aravuga mugabo nta kuri na kumwe kurimo kuko yaba harimo ukuri nta kintu na kimwe yovuga kuko yaba bunyoni yaba ndakugarika canke abandi bari bose abafise ko uburenganzira bwo kubahagarika canke kubakura murakoze ndagize mwiriwe ku cyubahiro cy'umuntu wese ariko atwumviriza ariko aranyumviriza cyane cyane ego jewe ndiwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye ngaha muri Tanzania rero twagize ikijeye komeye cyane tubonye leta y'u Burundi ihindutse turabona yuko ugiye ku butegetsi nyakubahava Evariste Ndayishimiye turavye amajambo avuga n'ivyo akora twabiriciye cyane yuko ibintu bigiye guhinduka ariko tubona yuko ibintu bitera biba bibi kandi byarangara rero je ikibazo cyane niki turavye kungena impunzi z'abarundi ngaha muri Tanzania zihohoterwa harimo no kwirikana ku nguvu tubona yuko leta y'u Burundi ifisemo uruhara none impunzi z'abarundi ziri ngaha Tanzania niki kizoba ziremereje leta y'u Burundi kuso izindi mpunzi ziri mu ndi bihugu murakoze turabahaye mwiriwe cyane Pacifique nahaza ego hagomba tugire icyo twagiye muri kino kiganiro cyacu none kurya mukuru w'igihugu wacu kumenga hariho abantu asa n'abantu atinya mu gihe abashaka ko gushikiriza ikintu mugabo hakaza ijambo atireka umutima umwe ukavuga ati gikore uyundi ati kireke biva kuki eske cyo bari gicuwere cy'abandi bategetsi bakorana hamwe bo bamuraba cyane mu gihe yoba akeneye kuzana ineza mugabo abandi bari nyuma yiwe bakorana ku butegetsi batavyumva kumwe hoho gute none kugira bizokunde bashike ku mugambi nyawo bizogenda gute hazoba ukumvikana kumeze gute cyari shira kuba tashabana yadushikiriza ibindi amanda atanze mwiriwe ama ku kibazo cuko Evariste yoba ari batora canke bunyoni ikigaragara co ubutegetsi ntabwo buri mu minwe ya Ndayishimiye aho buri gusa nto tutaramenya ko buri kwa bunyoni nuko buri mu kagwi k'abagenerale bamushizeho ibyo bigaragara mu ngingo afata byo turashimangira natwe iravuga kivuguruza dufatiye nko kuntu yavuze ngo abagiye mu nzego z'igihugu ngo berekane utunzi bwabo agatanga ikiringo ntarengwa mu nyuma ngo utunzi bwabo bw'umuntu ngo nibangagiwe kandi ibwirizwa shingiro ari ryo bitegeka nyuma ngo abantu bafite ubutunzi bwo mara indwi caye zibiri babuharura bari gutanga izo ndwi zibiri hama bakabushikiriza hama ejo bundi yavuze yuko atagira ikimufasha biragaragara kuko nta butegetsi afise ivyo bibonekera mu majambo avuga rero twebwe ntaco twizeye ku butegetsi bwiwe kuko nta kintu na kimwe twovuga ariko aratumarira abatwara barahari nawe akaja ngaho nk'uri hejuru yabo ariko atangingo nimwe ashobora gufata ni nayo mpamvu yogomba umwidoga akawureka caye umunani agapfuma atanga imihoho ako yama yidoga ataco ari bushobora murakoze cyane banyakubahwa twebwe ikintu tubona yuko umengo umukuru w'igihugu iwatwara ngo hatwara abantu bari hasi yavuze ati ntafise abamufasha bari hasi je mbona umengo badashobora kuba bemera ivyo babwiye sinzi ukuntu rero ndabona umengo ni ibintu biragoye hagati yabo bonyene rero turagomba umuco hagati y'abo bantu babiri kuko ubundi bwo bw'umukuru w'igihugu niwe yari afise ijambo kuri bose sinzi rero iyo bizanana murakoze
ndabaramuje cyane nyakubahwa umutumire Pacifique Nininahaze. Icyo twavuga ku bijyanye n'itwara rya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nawe bavuga yuko ari watwara, ahubwo hatwara bajya nyene ba Bunyoni n'abandi b'ibindi bicocoro. Ko bishoboka ko kumvikana ingene umukuru w'igihugu ashobora gutangaza ijambo ari imbere y'abanyagihugu hama ntirishijwe mu ngiro. Icyambere ari Ngozi yari inama yaravuga yuko ubutunzi bw'abategetsi bose bagize leta bugiye gushirwa habona bwereka bene igihugu kugira ngo barongore igihugu ubutunzi bwabo buzwi hama baze bakontorogwa. Ntibyashizwe mu ngiro, ni ukuvuga arabatinya cyane. Reka nabatinye kuko nabicanye. Hari n'utundi dusanduku twashizwe ku makomine hononwa amafaranga y'igihugu y'abanyagihugu, avuga neza yuko ari ubw'ivyiyumviro by'abanyagihugu byo kurega abategetsi ku mabi bakorera abanyagihugu cyangwa mu kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu. Mwene bw'ibwa buranyonyezwa, abanyagihugu ntibigwa barandika ivyumviro byo bashyira muri bwa busanduku. Urigera wumva yashize ahabona ukuri kubwo kw'ivyanditswe byagiye mu bwo busanduku. N'abategetsi benshi bamaze kuregwa, mugabo nta numwe ari gashigwa imbere y'ubutabera ngo abazwe impamvu ari karonona ubutunzi bw'igihugu cyangwa ariko arahohotera abantu yica abantu. Nibaza yuko atari watwara ahubwo hatwara abo nyene ba Bunyoni nabanda kugarika n'abakazungu n'abandi nibo batwara igihugu, ntabandi twava tuvuga nawo mengo ahari nk'igikingirizo, ahubwo riho nawe nyene arahagabira, ahubwo nge bazava bamwica kuko ivyo akunda gutangaza umengo ntibaba babisezeranye ntibaba babivuganye, ahubwo azobizira nawe nyene ndabona azohava hasigaza hanga. Murakoze icyumviro canje nico.